Full like KBO, she wanna play with my finances. Fine nigga like me from the trenches. Can keep on your ass with no distance. Money on my mind, what's the business? Cause I'm an ugly boy making sexy money. No doubt that the cash be the remedy for me. Hit me up when you offer something. When I put some another ass, cause business, they gonna. Turi ngaho nyene. Indirimbo urakoze cover. Muri remix, indirimbo Finesse, PHEELZ araguhaye, featuring wewe na RAYVANNY. Byari bivuze iki bro? Yari muzama congratulations, ambiyati bro urashoboye iki niki. Turungikira izindi indirimbo zawe twumve. Urumva aho rero twari dusa nk'agapaki k'indirimbo zingahe turarungika. Urumva ati ni neza. Hama rero turinjira tubasaba aka remix buke urumva. Hama rero acara twishura ati tuzovugana iki niki. Gusa turabashira aka pressure buke bana. Bashiri kumako urukundo kumamgo. Abantu mwese mufise dream yo kuja mu monde ya music ni mu bikore ntimwiteho ati ngo amahera ngazoza ryari kiniki mukore juste ko yari ibari mukunda mukeneye ku exprime mwebwe babigirisha kuko ni benshi bari ngahanze bafise ibintu byo kwerekana ariko batari ko baravyerekana rero ni mu biserure ko dufise byinshi byo kwerekana ko Burundi hari ibintu byinshi kwe. Hello boys and girls, inizira komeze neza ko kundi handa bukora juste gaeleke the room for more sake black man shoni black pero camera mwita umusaza ndabura ati ntibibagire kugira subscribe bagakengera kare hajye ufyonde kugira ngo notification zibandanye zigushikira likes zanyu comment zabidukebura canke nawo izidu intege ziba zikenewe ukabukemura Babylon mugira ati Babylon house ukabukemura Rastaman mugira ati take 5 fata 5 Mwite Rufikiri David canke David canke yani menshi cyane ndabura ko indi point idasanzwe umuziki wamwise December niwe mutumire uno munsi numupeta ariko akora cyane ariko akora ibikorwa byinshi cyane afise featuring nyinshi cyane harimo yakoranye na PHEELZ na RAYVANNY n'ibindi bikorwa byinshi cyane amaze gukora ama performance atandukanye muraza kuvyumva ndabura ko vyamaze komera ndakura musa December nizera kumeze neza yego cyane ku yindi point dasanzwe unapendeza sana urasi ko umukozi yibagiye gukura aka kaboro gamana babonye akanye kavako akanye nuko nyene umuzungu yagashize kakabona hari umuntu yabwiye ngo cyangwa ngiye ko kiruka ikibazo cya mbere man ikibazo cya mbere queen poem idasanzwe December kwatamuzi December ninde December n'umwana wo muri Livyi ngaho mu Kinindo abantu bibaza ngo mva Nigeria wapi ngaho mu Kinindo kwa papa na mama bebasha akunda umuziki cyane yatanguye a producinga ego vraiment biraje kwini poem idasanzwe utanguri producer munyu muravuga ati no guhibongoza ndabizi ivya production ivy'umuziki navyo cyuvyimvira gute wabitanguye gute tubwira cy'umuziki kuririmba gutangura ingere vyakujemwo ukunda umuziki hama ukore hama kuririmba vyatanguye kera muri hajya nyene mu Kinindo bahita gute Gina Pacis yego kuri paroisse muri Nkitangura y'Imana shout out to you guys Nkitangura y'Imana chatura jana mu internet ibintu z'amakorari gutyo na gutyo nagira nyene nutu performance kujya bagira ngo talent show kiniki yego ama rero ngiye muri secondaire mpura n'abagenzi bagira ibintu byo guproducinga iki ico gihe mutama yari yansoniki akamashini buke ukaravuga ati akanakishuri peti rero usanga ngenda installamo ama logiciel y'ibisatsi hama ndatangura kwiga nyene izo za production kuri YouTube iki ego turatangura turaposta kuri Instagram irafata generique hamare sasa mutama turahura darabit ati ngo muri studio recording iki niki itabitanguye uko tu darabit megaba mu gaseke buyi icyo bigenda gute Kinindo gaseke buye mwahurira ku ishuri byari bimeze gute cyo bahurira hano ajya kuri youth record niko yitwa yo kwa kushona
Kushona. Shout out to Kushona. Baramuzi. Kushona. Kushona idere niwe yampamagaye. Nagize gukora beat ya Ninde. Urumvira vumu ku. Ninde kanya kino Ninde. Nakoresheje hari akantu kabanza gucako kaka intro. Mbere yuko nyine Nkitangura ndayigira drill. Abaraperi bose barayigwa ko bisazi. Azari byose sana. Kaka bone ni wagakoze. Kari gafise impoe mu mana. Sana. Amaria acambwiye ati werazi ku recording. Ndamubesha ati bien. Tugiye nje muri studio nawe ati je ntegeza kuja muri studio. Kwa nakorera home nakorera mu cumba iki niki. Amare sasa acavuga ati bro we nzoze muri studio niba ubizi ze kunda mbwiye ati ariko kwe ndagenda nkabona ivyuma bishasha ngavuga ati ntabaza kumfata bro. Ubwo munsi nyene nja muri studio ya mbere tarabita baraguyemo abantu ivyuma byose abikaraga neza byose cyane. Amare sasa turatangura recordinga ntugoma bw'ubufutu gusa nyene ari ibintu vy'impoemu neza. Ariko wewe wari umenyere kuri ka laptop ugiye ahantu urabonye carte son urabonye Mac urabonye gushika kuri micro gushika na bya bimuse biguma bizira muri amajwi ntagende nabi tubwire. Nagenda ndabaza ikibazo kimwe ku munsi kugira ntibabone ko nabizi. Nagenda ndabaza ikibazo kamwe ku munsi urumva ego kweri hama turarecordinga mbe iyi studio ndi twagiyemo ni Kid the Great turamuzi. Kid the Great ndamuzi yakoze indirimbo ya rock nyinshi cyane. Kid the Great bari bazina na mukuru wanje yarambonye ndiko ndagira ama first studio nibiki avuga ati ndafite umugenzi azi guproducing ibintu by'ibisazi amacara tramenta en contact ndamubwira ati none bro ntaga studio iki niki cara dutayo hajyanye bita guti Kakel studio. Kakel studio ndagenda ndakorera buke tajana n'umubada wanje ngaha anye niho rero twaciye dutangura akazi ka OG tukodinga twiga no kumigisa nandi mundazi buke amare sasa turahura na ambitious azanye Kevin mu Burundi. Amarero be nabangikiye beats baje bazifise twari en contact ndabangira beats amare baje kuzanregistra. Umunsi turahura na izo beat nizo bakugurira nizo mwari kuririmbira ko vyari bimeze gute? Ico gihe vyonyene yari kuvuga ati fa ko yagiye ko ibintu z'amahera twavyumvira nyuma ndimba umva wavuga ati ndabagaye beat Imana ifasha ahubwo aze kwiririmbira ko ico gihe vraiment yari ibintu cy'ubusabane umeze neza. Hama rero baraza muri studio turarecordinga ingoma yitwa My Year twayikoze ingoma nyinshi gusa niyo yashoboye gusohoka muri iyi cyane bakora mu Burundi ari kuri World Beat kumazi Queen Mpoemu ego kuri Jeskiza Kasaza. Hama rero yari ijyanye hama rero birabaye gutyo naho twahuye bwa mbere twahuye na Stefan. Hama sasa kwanza Stefan akuze nk'umuproducteur. Hama rero koko nyine twafashaga pause tiko turakora nkagenda nkamwumvisha utuntu twabaye turakora Jana de la Beat twabaye turakora buke ariko tipiti simple neza na neza. Hama rero sinzi ukuntu byace bigenda umva baragiye je nkana nkaza ndamurungikira utundi tuntu dushasha. Hama rero ndamurungikiye cover ya finesse nyacavuga ati yonye nzomanuka tuyifilme bro caraza turafata video gusa namaze kugira iyindi nuko ntasura nashizemo. Hama rero sasa iyo yari ya mbere zimisura ibintu bimeze neza carayiposta biriko biza kwindi poem idasanzwe. PHEELZ indirimbo yitwa Finesse urayishizemo twese mu telefone tangura gukunda wewe umenga niwe wari nivye neza gusumba PHEELZ gusa niyumva ikirundi nambabari yabaye yumva ikirundi yombanye PHEELZ biriko biza kwindi poem idasanzwe. Turi ngaho nyene indirimbo urakoze cover Bundu Stefan canke Ambitious avuze ati wali ini film ndakesiri iyi ni saison izobandanya kabisa carrière tuyinjiremo ndakere kumenya tukiri ngaho nyene ukikora iyo cover waruzi ko waruzi ko ari kizovamo wapi gusa nyene oya kwera nemaze gukora iyi nkavuga ati nyene abantu batanguye kudukunda reka nyene dushire ko ari ibintu byo kwiryohera iki niki sinanzi yuko bizomera guke bizofata Queen Mpoemu Finesse urayiduhaye cover
PHEELZ kimushikira gute ikidushikira twebwe gute kujya kose nsanga yamaze kuba virus iyo rero bayita power of social media gikomeye cyane kintu gikomeye nuzorindira televiziyo cyangwa radio social media nyine ravyikorera twarishize kuri TikTok abantu barikunda kandi TikTok ni ikintu cihuta cyane umuntu agenda scrolling akubonye agahagarara gatoya biba bihetse yego bro urumva hama rero turayishira no kuri Twitter abantu kuri muri Nigeria ama site n'ibiki zose batangura kudushirako iki ni ikintu bazikaraho bayikuye yego kwe timbo barayumvise PHEELZ iramushikiriye fitness ivana block lama ni bukintu vya block gusibisigara numbers PHEELZ iramushikiriye bicabiyela gute rero feedback waronse kuri watanguye kuyandika icyumviro nyamukuru wakizanye wachakiriye yakubwiye gute yari muzama congratulations ambyati bro urashoboye iki niki turungikira izindi ndirimbo zawe twumve urumva rero twari dufise nk'agapack k'indirimbo zingahe turarungika urumva ati ni neza hama rero turinjira tubasaba aka remix buke urumva hama rero acara twishura ati tuzovugana iki niki gusa turabashira aka pressure buke tubabwira ati tugira ka East African remix iki niki kwera nyine nuko benshi babigira version ya nyuma tuyumvise twumva RAYVANNY chigi twararyamye hazo bwa ati ibintu nibisazi umunyakirinda aripowe umupeti yatango yifite aka laptop kiwiwe arapima ikintu kimwe kirakunze cyakabere gerumva muri remix indirimbo Finesse PHEELZ araguhaye featuring wewe na RAYVANNY hamwe na PHEELZ nyene indirimbo Finesse uburagiye muri remix uragura isu ngo dara cour de gras cyari bivuze iki bro man afite kubera abiri minute iteze cyane byari bitangaje nyene byari bitangaje kujya nawe wabibonye nanje yari kujya nyene yego yari ibintu bitangaje kandi biryoshe urumva ndavuga ati tugiye kuri scene internationale urumva ibintu twakora dukora mu cumba biko biragira ku mateleviziyo y'abantu amatelefone y'abantu yego biko biraza igikorwa kirashitse mu bantu sabigenda gute rero RAYVANNY yaravuze ati aka gapeti mimi nataka nikajue tujuane sinjo ya jaguyemwe nuko numva n'igiswahili neza urumva indirimbo irasohotse muragize remix na RAYVANNY yavuze ati uyu mupeta avuye from Burundi na oranzi Kidum na oranzi n'abandi babo mu Burundi ba Fizo n'abandi ba Sadbi mupeta idwa December kweli ndakire ko tumenyana tubwire ufite RAYVANNY nyine byakrikinze hajye nyine bagiye guposta ko twakoranye ntiyaranzi bra ko twakoranye hamare sasa acara na followinga urumva turandikiranira gatoya gusa ndibaza nk'imbere umuntu azora ukuntu hamwe oya muzohora muri concert mu vyibutsanye biriko biza kuyindi form idasanzwe biano camera mwita umusaza biriko biza kuyindi form idasanzwe mu mwanya muto uri December afise impoemo kabisa tubwire watanguye uko nyene muzakubwira ati genda uje kuri Google gende kuri YouTube gatoya ugiye ahandi wa mwana we jewe mari zoguhana ntibigeze babishira ko gucyonya ati ja muri ibi ya urumva baravuga ati nyumva ja kwishuri nyene gusa nyene ntiwumva yuko umuntu yova mu ishuri ngakora ibi ntavyo batahura bra December uraduha ibikorwa vyinshi tuza tubona ijyambere umupeta atafise n'indirimbo zitanu akoze concert mu Rwanda bica biza gute ijya concert ga bro urubahuka bete man urukundo rwinshi vra nzewe nyene twarivuganye na manager hari yanye numva umengo nyene ndi ibintu bidashoboka urumva nabwiye ati wewe tuje mu Rwanda gufilma video tatugira naga concert ntaje numva nyene n'utuntu dutoya iki niki naga concert nuko nyene naga concert ntaje tugende urumva turagenda hama turahura n'abandi baririmbyi umva ba K-Shot n'abandi ba Confi urumva hama turabagenzi gucyo nyene hama nko mu isemene zibiri turi Kigali ashobora ati none dukora concert none urumva abantu bose bari show iki niki hama re sasa
birategurwa turagenda dusanga hari packed abantu bahuzuye iki man tubati abantu baje kuraba twebwe gusa turarabana turavuga ati governor sina ibintu byimvuye musana twarinjiye urumva turatanga show abantu bose badufashije yajyanye vraiment barakoze barahabaye kandi yari urukundo rwinshi cyane twaragumvise cyane yego bikubiza ku yindi poem idasanzwe show urayikoze tubwire wasanze umuziki wawe nyine waraje gusekanya cyane rero cyane yonyine bararirimbye ndabanza ndahagarara kugira nanarize neza mbona umuntu akaririmba ama lyrics ibintu wanditse uri mu cyumba ugasanga umuntu arafata umwanya biboroke ata interrogation bazomu cyane ibaze urumva imbyari mwe musana turagenda urumva hari n'indi video twafashe turi kumwe na Maestro n'undi twa Bobby Banks urumva twayisohoye video twayisohoye nkuno munsi duperforminga kayijya yeje urumva yari sort nyene gire promo iyo ndirimbo nyene barayiririmba gucyonye bayifashe ku mutwe nkaho twayisohoye kandi nakantu ko gutizinga iki niki barayiririmba aho nine twari ku stage turarabana twabetse ibintu nibisari cyane gose tubwire lina December twashe kubona performance yiwe ya mbere kuva tangura ino career twashoboye kukubona kuri World Beach kuri show ya Constantine kakajamba gombaga kaya kajamba kare hano nuze ngo Zakayo yari ana Constantine ngenda byibaza kandi Zakayo ushobora gusanga Constantine ari umuzukuru wiwe urazi impamvu Zakayo ari umuzungu gusa barabonye ibintu gutambiraga mu barabonye ibintu gutambira yaratamba tubwire ntaba backup dancer nta wenyene kandi mwese mvuga vibes zakasaza Queen poem idasanzwe tubwire byari bivuze iki kujya kuri stage ya mbere muhura na Constantine muhura n'andi ba Petro urubona menga bujumbura bagisibije nawe urumupeti ipoye mu cyumba ariko arajugumiza Afrika honyene narinjiye muri VIP nkabona ba Rappi Boy na Trayzo tubona ku mateleviziyo gusa nabande bose tubati ibintu ni poem neza na ariko turanyukurana na kesi urumva ni experience iryoshe cyane urumva twarahuye nibwo bwa mbere nari mpuye nyine n'abantu benshi bo muri Buja Flavor niko Buja Flavor nyene turaramukanya turahuza twese tugiye ku stage imwe ikomeye cyane urumva yari nyene bimeze neza bro ntabwo wari wagize uvuga ati aha kweri stage be public mera ndavuga bashyiramo umuziki ninjire ndirimbe byari bimeze gute umva navuze ati je nyene ngende kuri stage ko ibyo ngomba gukora ko yandavyimvire cyane sinzi bro ni ndagiye kuvyimvira cyane bica bifu byasha bifu navuze ati naho Imana irahaba ndagenda nyene gusa nyene bayita gute reaction public yari bisatse ukicinjira kwanza anti atriwa nyine baratanguye kakabura ka finesse n'abantu bakomye indura iva block n'ama finesse imbere ko twakira manager twakire na Darabit twakire staff yawe yose ndaringene akapera ko area finesse ko remix for like be out she wanna play with my finances fine nigga like me from the trenches can keep on your ass with no distance money on my mind, what's that business? Cause I'm an ugly boy making sexy money. No doubt that the cash be the remedy for me. Hit me up when you offer something. When I put some another ass, cause finesse, they going up. Finesse. If I block now my business. Pararara parara pa. Pararara parabam. But you got finesse. The temono. Ana agumanherera namuti Queen poem idasanzwe ndakubwira ko ndikubona December ko vyongeye ndikumuna mwana joint DJMB shoes mwise Mundu Stefan MS Queen poem idasanzwe mwite Dalbeat Rustman neba Rustman babiri dufise nibo batu bakiri bega vyageze gute kugira ngo bashobore gukorana na December ni management ni partenariatship niki bafise numberi yayi ibimwe byo tugomba tuyage mu kanya gato ndabira Jesse ndahindura ndakitwa Juste Gael aka from Morris aka Black Man Shoni Black pero camera n'umusaza byamaze komera ndakubwira ko ndi kumona DJMB shoes Mundu Stefan Babylon Hoshi Queen poem idasanzwe bro
umeze neza none safi sana imikro mpava ndayikugabira shawa mevye wazanye na micro muhira niwe murundi wa mbere yemeye kuva muri Canada avuga ati ngaruzi bujumbura kwini mpo bidasanzwe mfasha abapeti b'igihugu bro harabambwiye ngo urasara abandi bambwira ngo uraciye ubwenge none ukuri n'ukwa yego ndumwenga ko bigenda neza kanifatire mon frère bon juste Gaël korampezi Bo just naguhevye ubacyaki kumenyesha makuru abamaraje nuko bagenda naje ngo ushira muri management birakenewe asigari busy mwa sina naguhevye ahubwo waramaze iminsi kubita amavoyage menshi ugenda Kigali ugenda ugenda nimwibaze ngo twagiye ngo muri Roka Golf cyangwa handi turiko ba Mundu Stefan libertinage yakenewe ma yego trop de liberté ni ata avec plaisir mon ego ikibazo cya mbere tubwire hari abaririmbyi benshi cyane mu gihugu yego hari abanyempano benshi cyane yego ko ikigushima December urumva jewe ntashobora kubesha December ni Imana yamumpaye ni Imana yamumpaye ariko hariho kurondera abakiste bafite talent hano bari pe kukumviriza ukabahanura ukabakarira bakemera urumva deja niyo ni talent December vraiment ni Imana yamumpaye urumva adusha tuma n'abandi bangirira confiance nkabafasha kubera twagufasha benshi December c'est le début kandi agomba yigura imyango myinshi urumva ni Imana yamuduhaye bikubitse kwini poem idasanzwe ndi kumwe na Dalabit dans le truc welcome to the biggest show in our country bro ni jambe rucenga ani jambere vraiment management ifisa aba rastamani babe ma dreadlocks bayivuze iki ngirakazi cyo avuga ati not wave na Rastaman don't give up Dara yo tubwire ikibazo cya mbere mbwira je naho ndakubona kwa Snowkey naho ndakubona uri umuproducteur uri kumona DJ4 DJ4 tubwire kane byace bigenda gute iyo tuvuze Dalabit yabari Dalabit ariko iyo tuvuze December ntidukuramo Dalabit kuri iki yakuvuze kenshi ndibaze ni kwera au début ya carrière yo twari turi kumwe twatanguye bavuga ati dukora no projet twiryohera twatanguye twiryohera dukora du projet hanyuma biza kugeraho mvuga ati ariko brother wundi kweri gutozisohora ati ewana poesha vraiment poesha kugeraho mutambisha senye duciye duhora vraiment twari twasanga twakoze ibintu nyine biri bien ego bigitangura ingoma namugara ko manaje mu kanya gato bigitangura mufise ko mwabitanguye mwaribonamo yuko bino bintu bizovamwa akazi à la base twaravuga ati yego tura producer gusa tuguma tura producer nta bintu nyene biri big izinzi wacu tuzikoresha kugira twatire abandi nyene bagira ibi by'ama beat cyangwa ati tuzomixa muhuriye kwa kushona mucha murashona turabyuzuza brother fast queen important idasanzwe muduko brother nimwe duhora tubona USA Mundu nimwe duhora tubona umupeta abafise igiproducteur bakuranye mu cyumbi we yiwe apana ngo handi yabakurira mu cyumbi gazaba igipeti cyacitse 50 cent biraryoshye man dufise uririmba dufise gukora instrumentale urumva kuzuzanya reset ikorwa muri cuisine nta namwe dukeneye kuja vraiment abandi karibu ahubwo mukubito neje ko ndirimba utaranyishiramo malesh murakoranye queen poem idasanzwe kushona rero arahuye na December December muca mubana yamukorana gutega December twaciye tubandanya umva haza n'abandi barapere kurapira aho ku recording hajya ico gena wari umurapere oya cyane twari mu producer gusa urumva amareta turakorera abandi kuko nyine bafataga pose nanje nkanabafasha ku ma background nkabafasha nyine gushama amajwi y'abantu tu melody gutyo yego vraiment sinon yari ni experience yagenda iduga bukebuke queen poem idasanzwe hama byo kurimba cyagiza gute ni wayimubwiye cyangwa warumvirije twa yafurugusa je kuri kote yanje twaga namusotoye rimwe naye nakoze beat vraiment ndamubwira ati boga gerageza vraiment yari ibintu by'ibirap by'ibisazi kori aka video yigeze kugira kadi karimo abajama bandi turi muri studio nko bagenda barakamera araririmba
ndavuga ati sha ndakubonye tu hanyuma y'ico gihe ambwira ati Jacob Vema arabikora narumiwe nawe ati ubu ni wowe twara tugenda n'ibinyu bikora cango ngo yangu urumva kadoro ubu biriko biza ku yindi point midasana tugaruke rero kwa manager sasa manager uyu mupeti murakoze mwafatanye rero tubwire nikiye kintu wodusangiza nga mu majambo avunaguye wabonye muri December imbere ko mukorana cyatumye n'ubu uvuga ati jewe no muta ku buryo bwanje umwanya wanje ivyiyumviro vyanje contact zanje kugira abe icyo abandi benshi batoka umva deja December ni une pépite byumva umva umuntu wese abonye December yumvise itugiwe umva urabizi yuko ahezagiwe so honnêtement yenda bamezagiwe icyo nzoshobora nzogikora amigituma ndagikora ni kubera mbona yuko ari umwana atahura rapidement uramubwira ikintu akacungiriza hanyuma ibindi tuzogenda turabimenya vraiment ntabwo amfise vraiment itiza nuko ibikorwa ariko arakora bariko arabikunda ibindi zobiraba imbere il faut d'abord investir ibindi ibana zobiraba hanyuma utanye ko abantu bariko bararyoherwa c'est ce qui compte vraiment indirimbo irasohotse yitwa Gumako kubera iki Gumako inspiration yavuye he inspiration vraiment n'urukundo twese n'urukundo bro wayanditse mu bihe vyaye byari bimeze gute nayanditse Gumako l'histoire komandora ahubwo vuga histoire mon histoire umva nayanditse uri mu cyumba di muco oya icyo gihe twako tura recording yindi ndirimbo nirantera stress ndigira kuri SoundCloud kuko ndiko ndiaspira ndashamo beat bwa The Great urumva c'est catalogue bisadi hama rero sasa chanda yumva beat yitwa ngo Wonder kuri SoundCloud chanda downloading vuba ndashiramo aho wibuke turacaye muri pause yo gukora indi ngo urumva ndashiramo ndashamo amajwi iki niki ndi recordinga ama batipe baca barinjira bazi ngo twafashe pause basanga ngize kure tiko turarecording urumva turayibandanya ko nyene gusa twari dusinzi ingoma nyinshi urumva gusa nyene twarazishize hasi turavuga ati nawe dutangurire kugiye urumva ni ihe nyene yo hezona n'abantu cyane urumva Gumako ibiratoranijwe tutayitangura tukiri ngaho nyene Gumako ikurasohoka imbere ko tugaruka ino hari haciye amezi menshi cyane December apari ya featuring atagikorwa ciwiwe bwita ariko arakora benshi bakavuga ati ngira n'ingorane za management cyangwa n'ingorane z'umwanya wiwe cyangwa nawe usanga ari plan niki kintu cyagikize cyari gitumye December muri kano kanya aguma mu gacerere en fait ikintu je d'abord novuga nuko kubera iki bamwihutisha yewe rema namubonye agira ama freestyle umwaka n'inusu atani indirimbo arasohora acara indirimbo abantu barashima umva un produit qui va rester longtemps nta kuvyihutisha umva twene dukora microwave music shakora ibintu biri timeless umva ibintu umuntu yumviriza akavuga ati je inzoguma ndayikina gushika umva nitwihuta hanyuma December ari mu kigwa se indirimbo zikwiye umuntu azogendera zisohora kandi ndasiko bazoshima urumva niko turihuta kurondera abafana gukora umuziki uryoshe abafana ndasiko bazoboneka bamaze kumva ivyo turiko turakora ama ikintu novuga umwana arakora indirimbo ziryoshe aravuga ati ndafashe pause muri pause agacandika indirimbo mu minota 5 iyindi akavuga ati indirimbo jembo nisanzwe warasaze indirimbo ni hit tugashwana ati wapi bise ziriya nka bati peti yangu indirimbo ni hit uravyumva bihereraho so icyo no kubwira nuko Gumako irasohotse nize feedback waronse ga December je feedback narayishimye cyane en fait habaye ga confusion gato kubera verse mu cyongereza na kirundi kiri muri Gumako urumva rero uraronka public iri divisé gato ukavuga ati ngari kugushira mu cyongereza cinzi ngurarenza ari kushira mu cyongereza cinzi urumva gusa nyene gukoresha English nyinshi urumva gusa je ryambere na mbere je nkora ikintu nyene kindyohera bishitse bikaryohera n'abandi niyo
Dala beat cyongereza ni cyinshi cyane we nka producer benshi barakunze kuvuga ati usanga ngira beat ama melody yo menshi cyane yo baneza cyane agiye muri mugo rurimi abana bakavuga bati ni public cible yacu we iyo muri ko murandika biba bimeze gute ni mubwira ari mu ico cyongereza twebwe ico tugendera ko nuko dukora music ifise quality kandi music ifise quality simakangira mu cyongereza iri so kumva niyo muhindu kumva iratesa rero twe twikoncentra kuri quality tugiye gusohora kwera wipasa niyo wipasisha mu gishinwa vraiment azokumva mu gishinwa gikuru ni music uri kuri yumva umeze gute niyo effet ronde niyo uvuga ati hiha huha bikaba bifise akamelody ka bien Quindi poi mi dà Gumakira sauce wega producteur uri muri staff tubwiye uya tubwiye ivya handi hose ariko nawe ntiwatubwiye naryohewe vraiment kuko ijya twayimaze kigihe vraiment twarayigumye ko kakisohotse kubona isi yarasohotse ikaba imeze nakujyanye ugacoye ukana struggle yose umuntu yagiye aragira itaraza twatahanye ko byagoranye ahanyine pass kinika imigasoka imeze kujyanye gacigiye n'ijya feedback ni kintu cyambere kirenze vraiment tubwire indirimbo yarakozwe audio video bizose ni audiovisuel yego nese audiovisuel Queen poem idasanzwe nize challenges mwahuye nazo imbere ko nshika mu bijanye n'uburyo n'ivyiyumviro challenges jewe kubyo nabona we nk'umu producteur je beat unique kwera cyo kintu cyambere kuza kwifitingisha vraiment kavuga ati imonde ya beat na monde December ni kuja hamwe kwera ikavuga ati ikintu kiri kurezona nkuko cyaje gikwiye kumera vuba indi pyramid asa yari nikibazo ico twaragumye ko tu namwe mugume ko ndabwira ko yari mukubita kwindi poem idasanzwe manager iraje nibaza ko staff ikwiye habuze umuntu afata ama clip byari byose kwera kigushima indirimbo yakorewe nga kwitwara kwikorera amasara mu gihugu cy'u Rwanda urumva ngesko ngaha warabuza aba producteur bobikora neza canke naho ni bandanye bandanye ko bose ndabemera en fait honnêtement yarasanzwe afise gukora show mu Rwanda umuntu avuga ati reka nta gaspille umwanya yamprofite ibintu bikorwe fasta n'ahandi ama video menshi azokorwa mu Burundi ndi heza cyane Lac Tanganyika dufise Blue Bay umva nacho tubuze vraiment les beautés burundaises December arimo ntitwereka kumushira mu Burundi ikiza nuko ndabasuhuza jewe pour l'instant nakugerageza kugira igiharuro ni kugerageza gutanga produit mu mwanya ushobotse hama abantu bakaryoherwa sino nta giharuro cyishikirimo vraiment urumva twavuze ati uri mu Rwanda on en profite tubikure mu nzira umuntu akore video ego vraiment December umuntu ariko arakumviriza indirimbo zawe tukigaruke ko cyane apari igumako urumva ko uvuga cyacongereza nyene usanga arabarundi baki mu gitahu tiko turavuga gumako ariko benshi baguma bavuga ati acapella man acapella ashika bazoze kuyumva ahubwo kuri show kimeze neza nimba atari banga numva ngo hagomba hashe Bujumbura yose bimeze gute bipanze gute ga manager urumva kundi kwem dasanzwe mande nitegure neza ko statistics yagenze neza umuntu agomba bazana irindi muntu surprise mugabo poster mukubitazo bayifise video isohoka poster iriko kila kitu na demo mwe maso biriko biza kwindi poem dasanzwe producer Dal beat ikintu akajambo duhere kuri we wakajambo gasunika rugi abantu mwese mufise dream yo kuja mu monde ya music ni mubikore ntimwiteho ati ngo amahera ngazoza ryari kiniki mukore juste ko yari ibari mukunda mukeneye ku exprime mwebwe babiresha ni benshi bari ngaha hanze bafise ibintu byo kwerekana ariko atari ko baravyerekana rero ni mu biserure ko dufise byinshi byo kwerekana ko Burundi hari ibintu byinshi kwe Queen poem idasanzwe December yo hari kibazo nagenda kubajije kubera kwitwa December kuki nitwa December navutse muri December it's deeper than that gusa nzoka basigira gaseke umunsi umwe nzogashira hanze mwe maso ni keke kintu cyagenda tuvanga tutavuze cyari ikintu tuvanga tutavuze
Masheri gumako Spotify, Apple Music, mugende mu YouTube. streaming overstream that shit mugende mwirabe kuri YouTube muyereke papa wanyu mama wanyu bande bose urumva muwashire in the loop yeah Queen poem da sounds mugumeko urumva ego bro manacha cyari ikintu tutuvuga tutavuze inagomba d'abord nshimire Gael asante vraiment kubito kuko nenda mukumbuye uravyumva sana ça fait plaisir kubona mon frère naje mon frère ni plaisir partagé ego umva ngo niko fija 100,000 ya 100,000 zama vrebe ya para mafobi urakamererwa neza mon frère voilà merci sana plaisir kubona waje mais sinon la mission ya mission nyene House of DTE c'est ya mission nyene yo gufasha aba jeunes iracabandanya on compte sur vous muri December turabahaye show kandi nibaze ko muzoryoherwa so karibu mukubito. Thank you so much my brother man. You are welcome brother. Queen Mpwemo ariko duhereze Babylon host ariko twarugenda kuduhereje kuri akapera ya Gumako vraiment twagiye can't kiss me when Yeah, man, how you taste so good, oh mama. No lie, I've been wanting this my whole life. Baby, yeah. Me love come round when you want to. Backstage when you want to. We spend good time if we drunk to. Baby, yeah. Me love can stand you all night. Bashiri Gumako, Urukundo Gumamgo. Na. Gumako kuri channel ya YouTube yitwa Mukubito. Gumako kuri channel y'uyu mugaje bamwita THEECEMBER. Queen poem da sanzwe maze ndabashimire cyane mwagize neza cyane reka ndabashimire mwese mwavyo muri mwe murabana natwe gutamba rero mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana twera ko rukundo kuri bagana juste gal a cadre for more sake black man shini black bano kamera no musaza bagira ati bye bye ciao hasta la vista ula ushilo kushlanone